Nyenicubahiro mutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi eje kwakira abashitsi b'iteka barongowe na Professeur Guilaine, akaba asanzwe ari cegera c'umukuru arongoye ihuriro riharanira agateka k'umwana mu gihugu ca Maroc. Iryo naryo rikaba rirongowe na nyenicubahiro umwamikazi w'ico gihugu. Rero baganiriye na cane bagarutse ku bikorwa vyiza vy'iteka birangurwa na nyenicubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije mu rwego OPDD hamwe na Fondation Bonne Action Umugiraneza. Ivyo navyo mukaba muzi yuko biraba hanini amagara, iterambere, ineza y'umwana n'abavyeyi mu bisata bitandukanye. Ivyo rero vyahuriranye nuko n'iryo huriro ryaje rirongowe na Professeur Guilaine, nabo nyene arivyo bakora, baharanira agateka k'umwana kuva akiri muto, ko murazi yuko umwana muri rya myaka 3 ya mbere ariho ubwenge bw'umwana bukomera. Rero bashimye cyane abashitsi ibikorwa birangurwa na nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi abicishije muri Fondation Bonne Action Umugiraneza, na cane mu bijanye n'amagara y'abantu, inyigisho kugwaruka kugira ngo gwaruka rugira amagara meza, rushobore kwiga kandi gwige rukurikije indero nziza y'ikirundi, eka mbere gwige n'inyigisho z'akanovera zizotuma ubwo gwaruka rushobora guteza imbere imiryango n'igihugu cacu. Bavuganye rero yuko bagiye gukorana muri ivyo bisata, na cane mu gisata kijanye n'amagara meza y'ugwaruka, cane inyigisho z'ugwaruka, eka mbere n'ibindi vyose biteza imbere ugwaruka biciye mu nyigisho z'akanovera, biciye mu guharanira amagara meza novuga mu buryo bwagutse, kugira ngo igihugu cacu gishobore gushikira iterambere rirama. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashimiye cyane abo bashitsi, kandi bumvikanye yuko bagiye kugirana imigenderanire ihambaye hagati y'iryo huriro hamwe na Fondation Bonne Action Umugiraneza.